tuvuga ngo Imana ishimwe. Amen. Nongeye gushima Imana ko yongeye kunshoboza, nawe yongeye kugushoboza, ukaba uri hano na jewe nkaba ndi hano, ata kindi catuzanye, twashengereye umwami w'abami, ata kindi catuzanye, twaje kumva ico avuga. Ni umwami ahambaye, ni umwami w'ubushobozi, ni umwami adasanzwe, kandi imbere y'ibihe niho yari yibereye. Yesu atugirire neza. Uwo niwe yadukoranije, si uko twari twabuze ico dukora. Ushobora kuba afise agahuzu kari gacafuye canke ikindi gikorwa wari gukora, ariko washimye kuza mwari no koraniro nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, nguko wa munsi urushiriza kugera ngo namwe murushirize gukoranira hamwe. Yesu nashimwe cyane. Numva rero nezerewe cyane, numva nofatikanya namwe kuririmba ino ndirimbo ivuga ngo nk'uko umenga ni nk'itangazo, nk'uko umenga ni ukubwira uwundi muntu, kandi na jewe ubwanje nongera nibwira, ivuga ngo ngumva icyatumye mpinduka, nkitwa umukunzi w'Imana. Yesu nashimwe cyane. Ngumva icyatumye mpinduka, nkitwa umukunzi w'Imana, nyembabazi, Data wa twese. Umve icyatumye mpinduka, nkitwa umukunzi w'Imana, nyembabazi, Data wa twese. Nuko ruyambuye ubwiza bwose, yambara umuvumo wose n'ububi bwanje. Nuko ruyambuye ubwiza bwose, yambara umuvumo wose n'ububi bwanje. Yankunze nabibereye naruwo gupfa. Yankunze nabibereye naruwo gupfa. Niwe yambuje n'Imana, ubu ndashima. Ni Yesu zina riryoshe, niwe irata
icyubahiro mwa kino gitondo, ndagushize hejuru, ndagushikaniye mwami mwiza ubwoko bwawe, twese hamwe turi imbere yawe mwami, kandi ntidukekeranya yuko uri hano. None mwami mwiza, niwe duhanze amaso, niwe duteze ugutwi kugira twumve mwami mwiza icyo duhishurira, yaba ari uvuga yaba ari n'uwumviriza mwami, twese hamwe duciye bugufi imbere yawe, tuguhaye kaze mu mitima yacu. Icyo nongeye kwirukana mwari no koraniro n'ivyumviro byose data mwiza bitagukomokako, ndavyirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Ubushobozi bwose bw'umubi butera abantu bawe mu buryo buzwi cyangwa mu buryo butazwi, mu buryo buboneka n'uburyo butaboneka, ubwo bwose ndabucira urubanza, ndabwirukanye mwa kino kibanza mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwizigirwa, ishimwe n'icobi vyawe, mu izina ryawe Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Yesu nashimwe cyane. Uwo twariko turatazira, uwo twariko turashima, hariho ijambo yandungikanye rivuga ngo humura, reka kwidoga, icyo kikugoye Imana yiteguye kugigutabara. Yesu nashimwe cyane. Humura, reka kwidoga, icyo kikugoye Imana yiteguye kugigutabara. Yesu nashimwe cyane. Ubwanje nironka iri jambo naranezerewe, nyene bivuye ku Mana. Yesu nashimwe cyane. Ijambo riduhumuriza, ijambo riturongora ukuntu dukwiye kubigenza, ukuntu dukwiye kwitwara, mbese bibaye ngombwa tukarigerageza tukaraba yuko ari ry'ukuri. Yesu nashimwe cyane. Nagomba kubabwira mwa kino gitondo, nyimba ijambo ry'Imana rije nk'uku ngo duhumure, tureke kwidoga, nuko hari ibintu bituma umuntu yo kwidoga, kumbura umuntu akarengerwa. Yesu nashimwe cyane. Iri jambo ryo kwidoga nagomba mwemeranye nanje turishinge kwa gati, turice kwa karongo. Kwidoga ni ikintu kibi ku mwana w'Imana yakijijwe. Imana rije mu ndinganizo rimeze nk'uku, ntiriba ry'uno munsi gusa, mugabo ari ijambo riba riturongora mu minsi dusigaje yo kubaho hano ku isi. Yesu nashimwe cyane. Si ijambo rivuga ngo rizomara inondwi rice ritakaza agaciro, iyi ntibambewe. Ni ijambo riduparametra, ni ijambo ridutegura kugira ngo mw'iyi minsi dusigaje tukigendagenda mu isi, tugenda twubashe Yesu, tugenda twubashe Imana, kugira ngo ntidusubire kwidoga. Yesu nashimwe cyane. Nyimba ijambo rivuze ngo humura, nuko ibintu vyotuma tumenga turakangutse vyo biriho. N'ijambo riravuga ngo ntibizoreka kubaho. Yesu nashimwe cyane. Ibizazane ntibizoreka kubaho, mugabo ngo duhumure. Yesu nashimwe cyane. Yesu atugirire neza. Nagomba ndababwire, mw'iyi minsi yose maze ngendana na Yesu, nta buhemu nigira ndamubonako. Yesu nashimwe cyane. Mpagaze ku maguru yanje abiri mvuga ivyo bintu, mu minsi maze ngendana na Yesu nta buhemu nigira ndamubonako. Igihe cyose namwitega kw'ivyiza, nagiye mbona nk'abantu, nagiye mbona ngirire neza, nagiye mbona ngirira neza. Yesu nashimwe cyane. Nagiye mbona ngirira neza. Iri jambo riravuga ngo ntukitege ibibi, niwitege ibyiza bivuye ku Mana. Yesu atugirire neza. Umuntu nakubwira ibyiza, nawe uca utangura kubona igituma bitazokunda. Abantu benshi niko bameze.
ubabwira icyiza bakagihinduramo ikibi. Iti nyabuna Yesu Imana irabakunda. Ati nyabuna ibi navyo bimeze uko. Ati nyabuna ibintu bigiye kugenda neza. Ngo yamara nyabuna. Ati nyabuna humura. Ati ntivyokunda yuko muhumura kuko birateye ubwoba cyane. Yesu nashimwe cyane. Iyo nshikiye n'ibintu menga vyonkanga, murambaza umutima wanje. Ati mutima wanje, mbega n'amahoro? Nawe ukanyishura ati yego n'amahoro. Ubwo nyende kuba ari uko nyine abari amahoro. Yesu nashimwe cyane. Nca nditambukira atangorane kandi nkabona bingendekeye neza. Maze igihe ndabisuzuma, maze igihe ndabigerageza, bimeze uko. Yesu atugirire neza twese. Ahantu turiko turacana, uru rugendo ruja mu ijuru, turakeneye kuba uko tumeze. Turakeneye kuba abantu badahababuka. Yesu nashimwe cyane. Ijambo ry'Imana ravuga ngo mu rukundo ngo nta bwoba bubamwo, ngo kubera ngo ubwoba ngo bujana ngo n'igihano, ngo nyimba ngo umuntu ngo akigira ubwoba ngo ntaba arahingurwa mu rukundo ngo nk'uko bikwiye. Yesu nashimwe cyane. Hari abantu usanga tugenda dutega ubwoba n'abantu, abantu b'inyama n'amaraso, abantu bazonapfa. Niba bantera ubwoba nukuvuga simba ndabakunda bene. Yesu nashimwe cyane. Umuntu ariza gutera ubwoba, mbese wumvise ikintu kibi cyamushikiye ukumva uranezerewe, ukumva umenga wovuga ngo ahwe, umenye yuko watewe, umenye yuko natewe. Yesu nashimwe cyane. Nukuri mu rukundo rw'Imana ntidutinya abantu, ntidutinya abantu, turabubaha duhinda n'umushitsi. Abo kubaha turabubaha nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, ngo abo kubaha bose tububahe, mbere ngo duhinda n'umushitsi ariko ntitubatinya. Yesu nashimwe cyane. Niyo twumvise ibi byashikiye abantu, baba bakiboshwe n'umubi, baba bagikoreshwa ibibi, baba bakidadagiwe n'umubi, ntidushobora kunezerwa mu bibi byababayeko. Yesu nashimwe cyane. Kuko natwebwe ubwacu twahora muri bo kera, twifuza dukora nk'ibyo bakora, twiyumvira nk'uko biyumvira, ariko ubuntu bw'Imana bwatubayeko. Yesu aradutabara, araduhuza n'Imana, ubu twarakijijwe, turabizera. Yesu nashimwe cyane. Ngubwo rugamba turi uko ruteye, ntidukirana n'abantu. Yesu atugirire neza kugira tugende duhumuye. Turasoma amajambo aturongora gato. Turasoma mu Byakozwe n'Intumwa, igitabo dukunda kuvuga yuko kiguma candikwa. Uri intumwa nanje ni intumwa. Agiye tuvuga ngo abakozi b'Imana bajya bicara hajya gusa, abakozi b'Imana n'abarongoye fraternité, abakozi b'Imana n'abato section n'abato district, ekaye sabo gusa. Umuntu wese amaze kwizera Kristo ababaye umukozi w'Imana. Amen, amen. Abakozi b'Imana, haleluya. Abubaha Kristo, haleluya. Abizera Kristo, haleluya. Turi abakozi b'Imana rero. Hari igihe imvugo zitugora, no kuvuga umuntu yanse kwitwa yuko ari umukozi w'Imana, ari umukozi wa Satani. Nivyo bibiri, imwe mu nkuru n'izindi. Rero ni zitatu, imwe mu y'umuntu, imwe mu y'Imana, n'imwe ya Satani. Yesu atugirire neza. Ikigabane ni ca 23, umurongo wa 11, niyo hagira hati, rupapuro n'ugw'ijana-na-mirongo-itandatu-na-kabiri, kandi ngira nsome mu izina rya Yesu Kristo. Ijoro ry'uwo munsi umwami Yesu amuhagarara hejuru ati humura, nk'uko
wanshingiye intahe i Yerusalemu niko ukwiye kuzonshingira intahe i Roma. Turasoma mu cete Paulo yandikiye ab'Ifilipi, Paulo umukundwa, Paulo dukundana, yarandikiye abany'Ifilipi ikigabane ca 2, turasoma 20 yonyene, umurongo wa 14 n'uwa 15. Haragira hati mukore byose atakwidodomba, ataguharira, kugira ngo ntimugire umugayo cyangwa akarohe, muba abana b'Imana batagira agasembwa hagati y'ab'iki gihe bagoramye b'ibidambidambi, abo mubonekeramwo nk'amatara mw'isi. Uwavugishwa n'Imana Yesaya nawe ikigabane ca 41 umurongo wa 10 niho hagira hati ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebure kuko ndi Imana yawe, nzogukomeza, nzogutabara, mbere nzokuramira n'ukuboko kw'iburyo kukugororoka kwanje. Imana ishimwe cyane. Amen. Mbega uriteguye guhumura? Yesu nashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Mbega uriteguye guhumura? Mbega uriteguye kwemera guhumurizwa na Yesu? Reka umuntu yokubwira utujambo ahubwira ngo niwihangane, nugire gutya, bigenze uku nuku nuku, niwihangane, burya nyene bigenze uku, mugabo kumva ntibiriko biragushika ku mutima. Yesu nashimwe cyane. Ubu Yesu araza akababaro kawe mu murimo w'Imana umaze igihe ukora, mu murimo w'Imana umaze iminsi ukora, umaze iminsi ukiramira, irazi bimaze kukugora, irazi bikuruhije, irazi ko bikumereye, irazi ko bimereye. Mugabo Yesu aravuze ngo humura. Nk'uko aha twasomye Paulo, Yesu yamuhagaze hejuru, yamuhagarariye hejuru avuga ngo ijoro ry'uwo munsi ngo umwami Yesu ngo amuhagarara hejuru. Yesu nashimwe cyane. Ati humura, nk'uko wanshingiye intahe i Yerusalemu, nk'uko niko ukwiye kuzoshingira intahe i Roma. Aha Paulo yari yitavye, yari karaburana, ariko arisigura, ari mu banyekombe, ari mu bakuru, ariko arisigura. Hama umukuru w'abaherezi yari yamaze gutanga itegeko, yari yamaze gutanga oda kugira ngo bamukubite. Yesu nashimwe cyane. Kandi bakubise neneho nyaho, bakubise ku munwa. Yesu nashimwe cyane. Paulo aca aravuga, yaravuze. Yesu nashimwe cyane. Kandi ibyo yavuze ntibyabaye ibishimwa. Yaravuze ijambo rikomeye, yaravuze ngo uhoraho ngo aguhane. Aca yongera ko n'ayandi majambo siniriwe ndayasoma. Mugabo yaraje arahumurizwa. Yesu yaraje aramuhumuriza. Yesu nashimwe cyane. Natanguye mvuga ngo iri jambo ryo kutidoga si jambo ry'uno munsi gusa, ni jambo dukwiye kwakira mu mitima yacu. Ivyo tuma twidoga biriho. Iyo umuntu yidoga hari igihe wamenga turafise ibituma ngo ya nawe ngo bimeze gutya, bimeze kuri hano mu rugo bimeze gutya,
hano ku kazi bimeze gutya, hano mu rusengero bimeze gutya, ngaha mw'ibarabara bimeze gutya, ngo ya nawe ibiki n'ibiki. Umuntu akidoga, umuntu akidodomba. Yesu nashimwe cyane. Hari ikintu kiba kiriko kiraba mu buryo bw'imwere. Yesu nashimwe cyane. Umuntu aba ariko aragira gutya, umuntu aba ariko aramanuka, umuntu ariko aramanuka buhoro buhoro. Kandi nimba umuntu yariko araja ari mu rugendo ruja mw'ijuru, aba ariko aragira gutya. Iyo umuntu ariko aridodomba, aba ariko aragira gutya, aho kugenda ahamiriza. Yesu nashimwe cyane. Abafaransa bavuga ngo niyo umuntu atariko aratambuka ngo ariko arasubira inyuma, womenga ntivyumvikana. Umuntu yihagarariye Mungu ntaba ariko aratambuka, mugabo abafaransa bavuga ngo ariko arasubira inyuma. Yesu nashimwe cyane. Iyo umuntu ariko aratakaza umwanya, ariko aridodomba, ariko aragira amakomantere ku bintu kanaka cyangwa ku bintu kanaka, ntaba ariko aratera imbere mu Mana. Mbere ntaba ariko aranaja no mw'ijuru, aba ariko arasubira inyuma. Inyuma naho ni hamwe twahora, inyuma naho hariho Gehinomu, ni hamwe twahora. Yesu nashimwe cyane. Paul umukundwa cyane yanditse amakete ayandikira abatandukanye. Bamwe bavuga yuko ari 13, abaserangura cyane kudusumbya ijambo ry'Imana, abandi bakavuga ngo ni 18, ariko ibyo ntitubitebeko. Yaravuze ivyahora bimbera inyungu, ngo ndavyimvira ngo kwari shano, ngo nibagira ngo ibiri inyuma, ngo nkasigira ngo ibiri imbere. Yesu nashimwe cyane. Yesu adutabara, Yesu adukize. Paul uyu iyo yivura ukuntu yahemukiye Imana, Paul ntiyari gukorera Imana. Yesu nashimwe cyane. Ariko yaribagiye ibiri inyuma. Yesu nashimwe cyane. Asingira ibiri imbere. Paul iyo yiyumvira amasikse yagize mu Mana, kumbure yari kwiraramira akavuga ati jewe ibintu nagukoreye Yesu birahagije. Mbese iyo turiko turaserangura turaba ivyo Paul yagiye akoreshwa n'Imana, umuntu arabona yuko byari iby'agaheko, byari ibintu bidasanzwe, ivyo yari yarahishuriwe byari ibintu by'agahebuza, wamenga byari bimuhagije. Ariko uravye imyandikire yiwe, ivyo yahishuriwe, ukuntu yandika, yaguma yiruka agenda imbere. Yesu nashimwe cyane. Yesu amuhagarara hejuru. Yesu nawe ari kumwe nawe, ari kumwe nanje. Yesu atugirire neza, ntari kure. Ariko kijya gihe nyine ugomba kugeragezwa ngo uvuge gutya ngo widodombe, reka umutima wubwira ati ndaretse. Abantu bibaza ngo kudodomba no kuvuga gusa, reka ma umuntu yashaka kuba yaridodombe, yongera yaridodombe, atigera kurako n'umunwa. Yesu nashimwe cyane. Umuntu akidodomba mu mutima, umuntu akidodomba mu mutima akongera agasubira. Yesu atugirire neza. Umuntu aba ariko arasubira inyuma. Iyo umuntu yidodomba aba ariko arasubira inyuma. Kwidodomba ni icyiyumviro kimwe Abanyisirayeli ubwoko bw'Imana nk'uko natwe turabaraganwa n'ubwo bwoko, ni icyiyumviro kimwe bari bafise. Imana imaze kudukorera ibintu byinshi, Imana imaze kudukorera byinshi. Aho nariko nicaye hajya, nariko ndaraba ngo ntangure ibitandukanye, ngo ntangure mbe ndabiharura. Ivyo Yesu amaze kunkorera nasanze ari byinshi cyane, nasanze ari byigigishi cyane, ni byinshi rwose ntawe ubishobora kubiharura. Ariko Abanyisirayeli ariko ndavuga, igihe kimwe Imana yarejeje kubatabara agahahazo kadasanzwe. Bari bamaze nk'imyaka 400, bari bamaze kubona igitangaza cy'utwumiza, aho Imana igabura ikiyaga gitukura ikakigaburamwo kabiri, bakajabuka ahantu humutse, amazi ugasanga ni nk'urwo ruhome. Ibyo bintu ntibisanzwe. Yesu nashimwe cyane. Bararirimbye mu buryo budasanzwe. Muri Bibiliya murahabona bararirimbye mu kigabane cya kangahe, ahari cya 14, mu kuvayo mu cya 15, urabe ibyababayeko.
Yesu nashimwe cyane. Bamaze kugenda iminsi itarenga 3, bari bamaze kuja mu kiyaga gitukura. Bashitse ahantu barabura amazi yo kunywa, bagira ngo baratomboye, bagenda kunywa amazi y'ahantu bari bashitse, bumva ararura. Ubwo ako kanya baca batangura kwidodomba, bibagira yari amasaha 72, bibagira ivyo Imana ihejeje gukora. Amasaha 72 yarahejeje guhera. Yesu adutabare ivyo vyago. Amen. Yesu adutabare kwidoga. Reka ndabwire kano kantu ngomba kuvuga. Nta muntu yidodomba azoshika mu ijuru. Amen. Muzi igituma ngo ivyabaye ku Bisirayeli bikwiye kutubera akarorero. Yesu nashimwe cyane. Abanyisirayeli bavuye mu gihugu ca Egiputa bagiye mu gihugu c'isezerano, nk'uko natwe ba kino gihe hari ahantu turiko turaja mu kindi gihugu kirishirize kuba cyiza, ca kindi abanyisirayeli bari bagiyemwo cari ca Kanani, twebwe n'ico mw'ijuru. Ariko ngo ibyabaye ku Bisirayeli natwe bikwiye kutubera akarorero, bikwiye kutwigisha. Ntibyababereye kubusa, byababaye ko kugira ngo twigishe. Bari benshi cyane bavuye mu gihugu ca Egiputa, ariko umuntu aravye ngo abantu ngo babiri ngo nibo bashitse mu gihugu c'isezerano, yari Yosuwa na Kalebu, n'abandi bagiye baravukira mu nzira. Ahantu bari kugenda iminsi 11, urugendo barugenze imyaka 40. Abari batakina Mose yuko nabo bagenda buhoro mu buryo budasanzwe, bari gupfuma bagira marshe sur place, bagapfuma bagira nk'uku, naho nyine bari gushika iyo myaka 40 itarahera. Mugabo barugenze imyaka 40. Ni ukuvuga yuko mw'inzira turimo ija mw'ijuru, kwidoga bituma ahantu umuntu yari kugenda umwanya mutoyi ahagenda umwanya munini. Igikorwa c'Imana cari gutera imbere vuba mu buryo budasanzwe, kikadindira kubera ko kantu ndakisakana n'aruruntu kwidoga. Yesu atugirire neza. Turi mu rugendo rugenda mw'ijuru beneda. Imana yaradushize ku ruhande. Imana yavuze ngo ariko ngo weho, twari mu bitandukanye. Imana yatwibwira ngo ariko weho, idushira ku ruhande, itugirira neza, idusanga aho twari turi, iratwihishurira. Yesu atugirire neza, kugira noneho nk'uko twasomye ngo hano mw'isi, mw'ino si y'ibidambidambi, tubonekeramo nk'uko turi amatara, kugira ngo tugende tumurika. Yesu atugirire neza. Iyo umuntu yidodomba, ni ukuvuga yariko aramurika, urumuri ruba rugabanutse. Iyo abandanya ruguma rugabanutse, iyo abandanya ruguma rugabanutse, iyo abandanya ruguma rugabanutse, mbere no kuzimu umuntu akazima. Yesu adutabara kwidodomba. Humura, reka kwidoga. Ikikugoye Imana yiteguye kukigutabara. Yesu nashimwe cyane. Yesu yiteguye gutabara. Yesu yiteguye kutugirira neza. Yesu yiteguye kutugirira neza.
Yesu atugirire neza. Imana no mwizigirwa, Imana iradukunda, Imana yiteguye kuvugana n'imitima yacu, Imana yiteguye kudukoresha ariko tutidoga. Ushaka kuvuga utereka shafiri we kavyutse, tuwe no kubwira ibiraho wewe kubumika, tuwe wumva none umuntu yobigenza gute, nukubivuga nyene. Urazi ukuntu biturenze, urazi ukuntu bitugiriye nabi, urazi ukuntu bituremereye, urazi ukuntu ngomba nkane n'ikigazuzo, urazi umurimo w'Imana ukuntu niruhiye. Tinyimba ari uko bimeze, je ngomba mbe tinyimba ari uko bimeze, ngomba mbe ndashizemo agacanwa gakeyi, jeje n'aka break n'agafire kuko biragoye ka. Resiste. Haleluya. Resiste. Resiste. Uri umusoda wa Kristu. Resiste. Uri umusirikare wa Kristu. Resiste. Komera gushika ku kanyuma. Yesu atugirire neza. Akantu ka resiste mperuka kukigako. Agiye twumva mwinzira twakurikiye yuko umuntu adakira narakirana nyene. Amen. Yesu ntakunda gukorana n'umuntu acika intege. Amen. Iyo umuntu adacitse intege agasohoka amahoro mu cari kimuremereye, abaduzi nga amen. Amen. Reka ndababwire na kano kawe, Imana igomba ko tuyibera fidele. Kanumve yuko icyo nacyo kibi kirundi. Imana igomba ko tuyigumako. Point. Yesu nashimwe cyane. Dupfa dukira, Imana igomba ko tuyigumako. Amen. Dupfa dukira, Imana igomba ko tuyigumako. Icyo nicyo cyiyumviro cy'Imana gihambaye ku mwana w'umuntu. Imana igomba ko tuyigumako. Yesu nashimwe cyane. Wasubiye inyuma, nasubiye inyuma. Usubira inyuma oya. Imana iragomba ko tuyigumako. Imana iragomba ko tuyigumako. Imana iragomba ko tuyibera fidele mu bintu byose, ibyo ari byo byose. Igihe kimwe Yesu yarigeze kuvuga ngo rega ntacyo mushobora mutamfise. Yesu nashimwe cyane. Nta na kimwe dufise twirata tutahawe, byose tubihabwa nayo mu kwizera. Yesu atugirire neza. Yesu ampagaze hejuru, Yesu aguhagaze hejuru, arakubwiye ngo humura. 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 Reka kwidoga. Imana yiteguye kugukiza n'icyo nacyo kikugoye. Yesu atugirire neza. Hari igihe murasenga kugira sisenge nabi,
Erega igihe umuntu mu gusenga asenga yabanje kwiraba. Yesu nashimwe cyane. Oya, je mu gusenga siniraba. Ndaba Imana yanje ukuntu ingana, ukuntu imeze. Niyo ndayibwira ati kora nkoresha ngirira neza iki sindaba ibintu nk'uko nibanje kwiraba. Yesu nashimwe cyane. Umukozi w'Imana umwe yigeze kuvuga ngo uje imbere y'Imana uzanye kajya gacupa akangana nk'ukubu, iki ni igice cy'iritiro, kugira ngo utege Imana igushiriremwo yuzuza aho nyene. Yesu nashimwe cyane. Uzanye rya cupa ry'iritiro rimwe n'inusu ukavuga ati shiriramwo, Imana yuzuza iryo nyene. Yesu nashimwe cyane. Uzanye ingunguru ati shiriramwo, Imana yuzuza iyo nyene. Yesu nashimwe cyane. Ariko ntuwovuga ati niwuzuza ibyo ushaka. Yesu nashimwe cyane. Sinzanye ingunguru, sinzanye agacupa ka 0.8, sinzanye intuzeye, sinzanye ariko avuga ati nyuzuza ngirira neza. Singomba kwiyumvira yuko wewe ngo wogeza, ariko icyo ugomba gukora ntugikore. Yesu nashimwe cyane. Aho ucuba umupartenere w'Imana ati ngo rero ingo tuvugane, ingo nkwibwire, ingo nkwiyereke. Yesu nashimwe cyane. Yesu atugirire neza. Kwidoga ni kibi. Tureke gutransforma, tureke guhingura iby'Imana tubihunguremo ibya Satani. Imana ni nziza, yiteguye kugira neza, ariko Imana ni nziza cyane, iriteguye kukwishura, ariko nukutizera. Yesu atugirire neza. Yesu aguhagaze hejuru. Imana yadushize mu isi ibizi, sirendi vandredi ngomba kugarukana, ntituri biturumbuka mu isi. Ngo twamye mu byiyumviro by'Imana imbere y'ibihe bitarabaho, kandi icyo twaracakiriye cyicaye muri twebwe. Ariko ibintu ntibizokwama biruhuka. Yesu nashimwe cyane. Ibi byo guca bukira ntibizokwama biruhuka. Oya, hari igihe buzoca ntibwire, hari igihe buzira ntibuce. Kuri bamwe buriko burira, kuri twebwe buriko buraca. Yesu atugirire neza. Mbega uriteguye kubitara? Imana yadushize hano mu isi nk'amatara. Imana iguhe kumurika cyane, Imana ime kumurika cyane mu izina rya Yesu Kristo. Tubonekeramwo mu isi nk'amatara. Ngo dukore byose tutidodomba, ataguharira, kugira ngo ntitugire umugayo cyangwa akarohe. Ngo tuba abana b'Imana batagira agasere hagati y'abiki.
abiki gihe, abiki gihe. Yesu nashimwe cyane. Abiki gihe b'ibidambidambi, abo tubonekeramo nk'amatara mw'isi, biranezereye. Amen. Turamatara. Yesu nashimwe cyane. Turamatara, 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 turamatara. Igihe kimwe Mose yagiye kubonana n'Imana. Bavanye n'imvugo gusa, ntibari bavanye. Imana itakimubwira ivyarikira, Imana ihejeje kumubwira ivyarikira amubwira, ntibari bavanye. Abanyisirayeli yasize bamuravye ngo babona ngo ariko arakayanga. Amen. Bagomba kwipfuka mu maso, kwipfuka mu maso, kwipfuka mu maso. Yesu aragomba kukayanga. Yesu aragomba kukayanga. Yesu aragomba kukayanga. Yesu aragomba ko wivako, aragomba ko nivako, aragomba ko mbaho mu bundi buryo, aragomba ko mera ukundi. Yesu aragomba ko mpinduka ukundi. Yesu aragomba kukudugana ku musozi kugira sinsubire ntusubire kwidodomba, kwidoga. Nta muntu yidoga azoshika mu ijuru. Yesu nashimwe cyane. Nta muntu yidoga azoja mu ijuru. Kubera kwidoga abanyisirayeli ntibashitse mu gihugu cy'isezerano. Ibyabaye ku Bisirayeli natwe biraturaba kubera kwidoga. Yesu nashimwe cyane. Ikibazo cyawe ni gitoya, ni gito rwose, ni gito, ni gito, ni gitoyi rwose ku Mana. Yesu nashimwe cyane. Igihe kimwe ndi umunyeshuri, byari bingoye ibya minerivare. Yesu nashimwe cyane. Ariko Imana yarakorakanije abatandukanye ndiga. Yesu nashimwe cyane. Imana n'akantu gato ikora, gakorana isi yose, abamarayika, abakivere, bikagenda neza. Yesu atugirire neza. Imana iriteguye kugirira neza, iriteguye kugutabara. Humura, humura, humura. Nagomba dusoze no munsi. Ahashize igihe ibintu bya Yesu wumva ngo gukizwa kugira gute, mbega ivyo byo nibiki? Mugo nagomba kukwinginga uravyiyumvirako, ni waba utaragira isezerano na Yesu, uno munsi ntuze gusubira mutagize isezerano na Yesu. Utidodomba, wo kwidodomba kweli, kuko wosanga wapfutse, wosanga wiyumviye, wosanga bwakugende ko byakugendeke, wosanga wahinduye mbere n'umutabazi wawe ukamuhindura aho kumugira Imana, ugasanga wibagije yuko ibindi hari ibindi byo gutabara. Ivyo byo kuba. Yesu atugirire neza. Nagomba kukwinginga mu rukundo rw'Imana.
ntusubire inyuma uwo mwami w'abami utamwakiriye. Yesu nashimwe cyane. Kwakira Yesu si ibyo abazi kuvuga igifaransa neza gusa, kwakira Yesu si ibyo abantu batazi kukivuga, kwakira Yesu si ibyo abazi shimi gusa, kwakira Yesu si ibyo abatazi shimi, si ibyo abatazi fizike, si ibyo abakenutse iki canke bakenye iki. Oya, kwakira Yesu biraba abantu bose bari mu isi. Kwakira Yesu si ibyo abirabure gusa, kwakira Yesu si ibyo abanyamerika gusa, kwakira Yesu si ibyo abantu bumva umenga bafise icubahiro mu kibano, canke kwakira Yesu si ibyo abantu bumva umenga barakengeretse mu kibano. Oya, kwakira Yesu ni bya bose. Yesu nashimwe cyane. Kimwe canke ikindi ntikiguhende. Amen. Kimwe canke ikindi ntikiguhende. Najewe utujambo dukeye tw'igifaransa ndatuzi, n'utujambo dukeye tw'icongereza ndatuzi, n'utujambo dukeye tw'ibiharuro ndatuzi, n'utujambo dukeye twa fizike ndatuzi, ariko naje naramwakiriye. Yesu nashimye cyane. Ugomba kuvuga ngo wewe nuko utuzi, ngo wewe ngo mwakiriye kubera ngo utuzi. Oya, najewe ntibyari bikwiye n'utwo dukeye ko ndatumenya, najewe byari bikwiye yuko mbere najewe ntanatumenya, ariko naramwakiriye. Yesu nashimwe cyane. Nagomba kugusaba mu rukundo rw'Imana, ni waba urimo nagomba uduze ikiganza. Yesu nashimwe cyane. Ibi byino si bisamaza abantu benshi, bihinda bihera. N'iyi mibiri twirukangira kugira tuyubake, kugira tuyisige, kugira tuyambike, kugira tuyiryamike, iratudeseva. Ni kabiri na rimwe ikatudeseva. Aya masura yacu suku yarameze. Buhoro buhoro umubiri ugumutudeseva, hari igihe mbere uturyamira ntitunabimenye, mugo gake umubiri watugabirisha, mugo gake umubiri ugumuduhemukira. Yesu nashimwe cyane. Igikomeye ni icyo kuvuga ngo mwami wanje, muremyi wanje, ingo ngabunganze, ingo ndongore, ubu ndahindukiye ndafashe iyindi ngingo, niho wonyine umuntu aronka amahoro. Ngwino kuri Yesu akugirire neza, umuntu adasenga wese yama mu vyaha vyiwe. Ngwino kuri Yesu akugirire neza. Ntitugire umutabazi adukunda nka Yesu, yapfiriye abantu bose, ingo umwakire. Ndiko ndakwinginga cyane, nutamwizera uragowe. Ivyino mw'isi vyose bihinduka. Mwami Yesu nushimwe, Yesu nushimwe, nyaguhora ku ngoma. Wahora widoga, wahora widodomba. Nagomba wisengere, nagomba wisengere. Nagomba yisengere, utanyerera ku rurimi, utanyerera ku rurimi ngo abago